Hey guys. Yo guys. Fazia no. Hey, isawa rero. Ndabona kabisa uruzuye. Ndabona ari waneteye. Ama guys. Ambwa kwitwana. Banyita Shida. Shida. Ya. Ibibazo. Nanje banyitwa Samba. Ufise n'izina ryiza. Fasi we wa mbere ubimbwiye iyo ubwira ibindi bintu ntazi. Erega wene nabonye yuko uri n'umuntu w'umunyabwenge bakwita Samba. Wijana hama ikintu twashaka mudufashe sikindi. Urumva uyu mu mama ubona ngaha uyu mupapa ubona ngaha burya bari baje kugurura urupangu. Dukeneye ibyabona. Bo turi ngaha. N'uyu agomba gure abari agomba gurishe urumva ko arimwe akantu. Ego navyumva vuba. Dukeneye umuntu ari bugire iki byabona naye bantoye nk'umwanditsi. Nyine ibintu dukore nyine ibintu biri ku murongo. Ahubwo rero bisaba tubwira mbere twege uzawutwakwe. Ewude. Kugane kwanze. Hama urumva bashize none miliyoni 80. Miliyoni 80 umva ko harimwe akantu. Harimwe akantu. Urumva mwebwe rero. Bajya kumisiyone. None nje twavuganye. Ambira ati shaka miliyoni 80. Leo gusujanye karaguri ujyagiye kugura twavuganye miliyoni 100. Sa. Ubyo byose bizacu turi batatu. Urumva uza gutwara 5 miliyo nawe 5 miliyo. Oya reka komisiyo none je wombira yuko tukugira gifata 5 miliyo biriza aratamwisha bose bewe bisubanya baki n'ikintu twasanga ajya rero abona ari n'idashaka kose harimo idasakoshi nye miliyoni hajya arimo miliyoni 60. 5 miliyo ndazibona harimo 60 hano cyatuja kurotira. Ndabwire we ntugira ikibazo webwe sinyatire zacu nukuri kwimana ni kandanda reka naje shaka ndabakeho 10 miliyo. Mwebwe miliyo 5 miliyo mutware kandi tugukeneye muvandi ibikishaba ho ariko gukeneye ko ari akantu twashaka hano dukemurire. Ni sawa kweli turashima mumenze neza turashima twari turagumye kabisa. Oya ni kaburari umva gwa rupangu burya rugomba rugurishwe. Habonetse umuntu agomba rugure. Yabonetse yego kwiki umva twatwiyumviriye ko nyene nk'umuntu w'umutware ngaha utuburamo agacupa kawe kariho kweli kwera ibirazwa irazi nta n'umuntu umwe yogurisha nje ntabiriga biraboneka. Wewe twagutoye binakubereye nivyo nakundi urabona umutware wacu n'umuntu mwiza reka niwora hama ikintu gihari rero ikintu gihari amajambo menshi urumva ariko mu mbiri ukuntu bimeze umva ikintu gihari ni iki mu bisanzwe bumvikanye miliyoni 80. 80 ngaho nyine nk'umutware dushaka ukadukinire neza 80 usudagurisha yamubwiye ko ari miliyoni 100. jewe humura je ndahabayeho kubera mwebwe ego mwangiye kujana niyo mpamvu umuto twibohirako jewe nta kintu na kimwe nakemurira abene gihugu. wowe rero izi miliyoni 200 ntizandikwa naho zandikwa ntiziza kuja mu mahera turi bumuhe ujyaguze nizacu. Okay ubirahindutse singiriye 10 miliyo nawe 5 miliyo 5 miliyo 5 miliyo zitanu. Ariko rero ivyo navyo mwamaze kubona yuko aboneka. Rero mwanze mutekane hama tumaye dukore igikorwa nyezina. Yego nitwamara kuyabona ha mu ntoki hama ibisiga twaza kubimenya yaboneka. Wo mutamara ryomo reka tuvugane yaboneka hama twagiye kuvugana. Mutware ugize ntasha ndakubona kana Shida uyu ni waje kugura uyu okay ujya kumukira sibiri umushatsi warabaye muri kubera amaye kweli nta kibazo naba neza hama nashaka wahashimye tuje mu nzu tuvugane rero twicare twandike nivyo namubwira ko atakibazo uguranga bakibangire babuja nakubeshe ko jewe ndatwara ukuru rupangu rumeze neza nta inyuma urari umutwara inyuma ni hanini ni ebana harameza hariyo tere nini nayaze banyeretse bakweretse ni karibu
karibu ni karibu Ninjire wana ni karibu. Mwebwe rero ni karibu.